Ndabaramukije mwese nongera ndabaha kaze kuri HKTV News. Makuru yacu no musi twamutse tubashikiriza guhigenekerezo rya 22 ndamukiza umwaka wa 2026. Namakuru mugwe mushikirizwe nanje Jimmy Hakizimana. Ingingo nkuru zigize amakuru yacu. President Macron yahuye na Tusk kuganira ku ruhare rushobora rwa Polonye ku rwego rwa nuclear mu Bufaransa. Tugumaha duhunge ni kibazo abimuwe muri Libani bibaza mu mahitamo akomeye bagize. Umuyobozi mukuru wa Apple Tim Cook agiye kuva mu buyobozi nyuma y'imyaka irenga 10. Umugizi wa nabi yarashe yica umugore w'umunyakanada, abandi 13 barakomereka ku mapiramide ya Teotihuacan muri Mexique. Nayo muri Queensland community y'abarundi abakinyi b'umupira w'amaguru Beastars batsindiye igikombe. Usain Bolt agira inama ga umusore w'umunya Australia ari kugaragaza impano idasanzwe mu kwiruka. President w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umuyobozi wa guverinoma ya Pologne Donald Tusk bahuye kuwa mbere mu nama yabereye mu muji wa Gdańsk muri Pologne, baganira ku bufatanye mu by'umutekano hagati y'ibi bihugu byose. Mu gihe Uburayi burimwo kongera ubushobozi bwabwo mu kwigwanaho kubera iterabwoba rikomeye yiyongera rituruka ku Burusiya, ndetse no gushidikanya kwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku muryango wa NATO. Impande zombi zavuze ko Polonye ishobora kugira uruhare ku rwego rwa nuclear rw'Ubufaransa bwo gukumira ibitero. Nayo Ubufaransa na Polonye byatekanije kongera ubufatanye mu by'ubutekano mu nama y'abayobozi b'ibihugu byose yabaye kuwa mbere, mu gihe hari impungenge z'ukwaguka kw'inyota y'Uburusiya ndetse no kugabanuka k'ubwitange bwa Amerika mu kurinda Uburayi. Tusk yagize ati ubufatanye bwacu haba mu bya nuclear canke n'imyimenyerezo ihuriweho ni ubufatanye budafise imipaka. Tugume aha canke duhunge ni kibazo bimwe muri Libani mu mahitamo akomeye bibaza. Abanyagihugu bo mu majepfo ya Libani bahanganye n'itamo rikomeye cane kuguma mu ngo zabo bagashira ubuzima bwabo mu kaga canke guhunga bikabashira mu bukene bukabije. Libani kwa kane ndamukiza Ensaidi yari muhira iwe hafi yahitwa Ibelbus Icaya ubwo Israel yatanga itegeko ryo kwimura ku gahato abaturage bose mu majepfo ya Libani. Yihutiye kwegeranya ibintu byiwe no gukangura abo mu muryango wiwe bari basinzire, mu gihe abanyagihugu bari batanguye kurasa amasasu mu kirere bagamije kuburira abantu ngo bahunge. Samiha yavuze kw'Imana ati tugeze i Beruti nari nkiri mu myambaro yo kuryama. Umuyobozi mukuru wa Apple Tim Cook agiye kuva mu mabango mu buyobozi bwiwe nyuma y'imyaka irenga 10. Tim Cook umuyobozi wayoboye Apple ikirenga ku gaciro ka trillion 4 z'amadolari, kandi akagera isura yayo nyuma ya Steve Jobs, agiye kuva mu mwanya w'umuyobozi mukuru CEO nkuko Apple yabitangaje kuwa mbere. John Ternus ushinzwe iby'ubwubatsi bw'ibikoresho muri Apple azamusimbura guhera kuri uyu wa mbere Nyakanga. Cook azahindura ubuyobozi azahinduka umuyobozi mukuru w'inama y'ubuyobozi bwa Apple Executive Chairman, kandi azakomeza kuba CEO mu gihe c'impenshi kugira ngo ihererekanya ry'ububasha rigende neza. Cook yagize ati byabaye icyubahiro gikomeye cyane mu buzima bwanje kuyobora Apple no kugirirwa icizere cyo kuyobora iki kigo kidasanzwe. Umugizi wa nabi yararashe yica umugore w'umunyakanada, abandi 13 barakomereka mu mapiramide ya Teotihuacan muri Mexique. Perezida Claudia yavuze ko yahaye amabwirizwa inzego zibishinzwe gukora iperereza ryimbitse kuri iki gikorwa cabereye hafi y'umuji wa Mexique. Umugizi wa nabi yarashe akica umugore w'umunyakanada anasiga abandi 13 bakomerekeye mu mapiramide ya Teotihuacan muri Mexique
ahantu hasubwa cane n'abakerarugendo kandi afise amateka akomeye nk'uko inzego zibishinzwe zabitangaje. Uwo mugizi wa nabi nyuma yaje gupfa yiyishe mu kwirasa nk'uko abayobozi baho babivuze ku wa mbere. Leta ya Mexique yatangaje ko abantu 7 mu bakomerekeye muri ico gikorwa barashwe mu gihe abandi bakomeretse baguye canke se bagahutakazwa n'akajagari gatewe n'iryo sanganya. Muri community y'abarundi muri Queensland abakinyi b'umupira Beastars batsindiye igikombe nayo umushinga ntahe umushinga amateka Fiona Samson yandikiye urongoye association y'abarundi muri Queensland ABC umushinga ntahe Desire Ntayiraja agira ati nishimiye cyane kubagezaho amashimwe yanje avuye ku mutima kubw'ikipe ya Beastars kubera intsinzi ikomeye yagezeho mu irushanwa ry'abagabo rya Mandela Cup umwaka 2026. Yabandanje agira ati iyi ni intsinzi ikomeye cyane kandi igaragaza umurava, imyitwarire myiza ndetse n'ubufatanye byaranze abakinyi, abatoza n'abashigikiye mu gihe cyose cy'iryo rushanwa. Gutsinda irushanwa ryo kuri urwego ibi ntibyerekana gusa ubuhanga mu mukino, ahubwo bigaragaza imbaraga n'ubumwe by'abantu bashigikiye iyi kipe. Yahejeje yipfuriza Beastars gutera imbere mu kazoza. Nk'uko twababwiye muri ano makuru, Usain Bolt agira inama umusore w'umunya Australia uri kugaragaza impano idasanzwe mu kwiruka. Umukinyi wihuta kurusha abandi mu mateka Usain Bolt yatanze inama z'ingirakamaro ku mukinyi w'umunya Australia ari kuzamuka cane mu gusiganwa ku maguru. Bolt ufise imyaka 18 akomeje kwigaragaza ku rwego rwo hejuru. Bolt avuze ko akenshi abakinyi bakiri bato batangura gukurikirwa n'ibindi bintu byinshi bikabatesha umurongo, bikaba vyotuma bibagira sport yabo nyamukuru yo gusiganwa. Yagize ati nagiye mbivuga kenshi, iyo utangiye gukurikirwa mu bintu byinshi bitandukanye ushobora kwibagirwa gusiganwa. Nizera ko afite abantu beza bamuri hafi bamufasha gukomeza kwibanda ku sport kuko ibindi byose bizohoraho, ariko iyo wangije umwuga wawe wo gusiganwa byose birashira. Uwo musore Bolt aherutse kuvugwa cyane mu bitangazamakuru muri uku kwezi nyuma yo kumena agahigo ka Bolt mu kwiruka metero 200 mu cyiciro cy'abarengeje imyaka 20 mu marushanwa ya Australia. Ni kuri iyi nkuru turangiza akamakuru yacu, tukaba twatumye kuzodukurikirana kandi ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza na heza.